hariho ubutagondwa bw'umutima buriko burakura, hariho ubugararizi bwinyegeje bw'abantu biyita ko basenga. Guhera mu mwaka wa za 62 gushika uyu munsi turacakikiriye agahinda. Jewe navutse mu za 90 kandi kuva nkihumuye amaso nabonye ivyotsi gusa. Twarirukanze mu ijoro atanu turato twambaye mu mabarabara y'umukungugu, twumva induru zisamirana hakurya. Twarashitse mutabira kwibwira duti nkumbure hoba naha, ariko naho nyene twasanze imibabaro nka yayindi nyene, nkaho wamenga twahungiye mu ntambara. Mu 62 sokuru yarirukanze gushika naho amaguru akongatara. Uru rugendo ntirugira iherezo. Kuva mu 90 jewe ndacari nyambukira. Ingaruka z'intambara zararitse mu mutima wanje. Mwami Imana, naba ari wewe wikorera. Ndasaziye ku nzira. Patiri abwira abakirisu ati hariho umutima ubutagondwa, umutima ukudadaza imitima, ukutagondwa. Voilà, iri jambo rirahambaye cyane kandi ni jambo riri muri Bibiliya. Narabwiye nti abarundi aho tugeze tumeze nka kumwe kw'Abanyisirayeli bafata urugendo bava mu gihugu c'ubuja mu Misiri bagenda mu gihugu c'ikanani, igihugu c'isezerano. Abanyisirayeli rero murazi yuko hariho urunganwe rutahavuye rushikayo kubera uko kudadaza imitima, uko kugamika amazosi. Reka turabire hamwe ibimenyetso ndwi biranga abantu bagamika amazosi. Ikimenyetso ca mbere, banka guhanurwa. Naho wobereka ukuri kumeze gute, ntibakwerekwa, ntibakumva, bemera kumatana n'ikinyoma. Ubwa kabiri, abo bantu barangwa no kwisigura, ntibashobora kwemera ko bari mu makosa. Ubwa gatatu, abo bantu bumva ukuri, bakumva yuko ari ukuri, ariko ntibemera guhinduka. Ubwa kane, abo bantu barikunda cyane, bafise ubwibone, ntibemera kwiga, ntibigera bemera guca bugufi, bafise ubwibone. Ubwa gatanu, bashima kwigumira muri vya bindi. Ubuzima burabigisha ariko bakanka kwiga. Ikimenyetso ca gatandatu, abo bantu banka kwigaya, banka kwihana. Nta wubahuka kuvuga ati naragucumuye ko canke naracumuye mbabarira. Ikimenyetso c'indwi, abo bantu barababara ariko ntibahinduka. N'ivyago ntibibahindura imitima. Reka turabire muri Bibiliya ingene bimeze. Kuvayo igice ca 33 ku murongo wa 3 haravuga ngo muje muri ico gihugu gitemba amata n'ubuki, ariko jeho sindugana namwe ngo ngendere hagati muri mwebwe, kuko muri hanga ritagonda izosi, nohava mbatikiriza mu nzira. Uhoraho abarira Mose ati, barira Abisirayeli uti, muri hanga ritagonda izosi. Yeremiya igice c'indwi ku murongo wa 26. Ariko naho nyene ntibanyumvira canke ngo batege ugutwi kwabo, ariko bagamika amazosi yabo, bagatako bagakora ibibi birengeye ivy'abasekuru.
murumva yuko abantu bagamika amazosi, abantu bakomantaza imitima, n'abantu batumva, n'abantu batagomba guhanurwa, naho baba bari mu vyago, naho ugomba ukabahanura ntibemera. Igihugu c'u Burundi kiriko kiraca mu bihe biteye ubwoba, ibihe bibabaje, ibihe biteye agahinda. Wereka abarundi te bagabo, inyishu yugira ngo dushobore kuva muri ibi bihe bimeze uku ngiyi, aho kugira bati nivyo kandi reka tugaruze umunezero wacu. Bashima kwigumira muri ivyo nyene, bashima kwibandaniriza muri ubwo buzima, bashima kwigumira muri ubwo buja nyene. Nehemiya igice c'icenda ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 17 ngo ariko basogokuruza bacu babaye intahetwa, bagamika amazosi, ntibumvira amabwirizwa yawe, banka kuyumvira canke ngo bibuke ibitangaza wakoze muri bo. Ariko bagamika amazosi yabo, baragarariza, bironderera umugabisha ngo bisubirire mu buja bahozemo. Murumva abantu bagamika amazosi bigombera kwigumira mu buja. Rero nako ndavuga kucerekeye twebwe abarundi. Abarundi natwe tugamika amazosi, kandi hari ingorane nyinshi igihugu cy'u Burundi kiriko kiracamo, tukiyita nk'abatabibona, ntitugire impuhwe no kugira impuhwe. Ntitugombe yuko hari ico hinduka mu buzima bwacu. Kugira ngo ibintu bihinduke mu buzima bwacu, nuko ivyo tubona biriko biradushikira canke biriko birashikira bene wacu bitubabaza, tukumva dufise umutima ubabaye, umutima w'impuhwe. Basi utababaye akababarana n'abababaye. Matayo igice c'icenda ku murongo wa 36 haravuga ngo Yesu abonye ishengero rimutera akagongwe, kuko bari bagowe basabagiye nk'intama zitagira umwungere, maze abwira abigishwa biwe ati vyimburwa ni vyinshi, ariko abimbuzi nibo bake. Vy'ukuri twaherukana kwerekana inyishu z'ubugene twova muri aka kaga, z'ubugene twova muri risibe, z'ubugene twova muri izi ngorane ziduhanamiye mu mpande zose. Ivyo twabivuze, twavyerekanye mu rugendo rw'1686. Utararuraba yoruraba. Uno munsi rero nagomba umurundi wese yipime, yumve yuko yoba gifise umutima w'impuhwe, yumve yuko hari ubuntu bwa bukiri muri we, yumve yuko kakantu kuko ubonye uwundi muntu ababaye, wumva nawe kwifatanya nawe, wumva nawe uciye ubabara. Donc ako kantu umuntu wese yumviriza iki cigwa yumvirize koko bakakiri muri we. Kataje uwo muntu azoba yarumaganye, uwo muntu azoba ari intagondwa, azoba atagondwa izosi, azoba ameze nk'aba twariko turavuga muri Bibiliya, abantu b'intahetwa, abantu batagonda izosi, abantu badaca bugufi, abantu iyo abandi bariko barababara bobo ataco bibabwira. Erega twebwe abarundi ubuntu buriko buraduherana, buriko buratuvamwo. Umuntu yitwa Leo Tolstoy yaravuze ati iyo wumva umubabaro muri wewe, aho uburiho. Atari ko iyo wumva umubabaro w'abandi bantu, ni ukuvuga ngo bababaye nawe ukumva urababaye, ati ico gihe uracafise ubuntu, aho uracara umuntu, uracafise ubuntu, ubuntu buracari muri wewe. Voilà, ngo Yesu ababonye ngene bari bamerewe nabi basanzaye, ngo nk'intama zitagira umutware, ngo agira impuhwe, agira ikigongwe. Wewe nawe murundi uri kuranyumviriza, ngomba wipime, wumve yuko ubwo buntu bwa bukiri muri wewe.
ngoma ndabumvisha ibintu bishika nka 5 mbere ni 6 bishobora no kurenga. Niyo bitakubabaza kazoba karabaye, niyo vyagukora ku mutima uzobukira umuntu. Aha rero tugomba tugira urugamba rukomeye wampaye inka. Abantu bagifise ubuntu, abantu bagifise umutima w'impuhwe, abantu bumva bo babara kubera abandi bababaye, tugomba tuje hamwe. Nico gituma nababwiye nti aha adutegerezwa gutora wewe bigukoze ku mutima, ucuraba ca kimenyetso c'umutima twavuga, utore ico kimenyetso gishireko. Muyandi majambo uzobuvuza uti oya ibi bintu je ndagomba yuko bigarukira ngaha, ntivyobandanya uku, ndifuza ko Burundi bwogorora. Ivyo navyo twaravuze yuko hariho link usaba mbere turayishira muri commentaire, uyishitsemwo ugaca wishirira ko wa mutima voilà ikimenyetso cuko ufise impuhwe, ufitiye abandi impuhwe. Voilà ntiriwe ndabatevya rero, sindabagarukana muri za ngorane twama twavuze, oya ndabashikiriza utu extrait tumwe kugira ngo mwumve yuko ivyo bintu bikoze ku mitima yanyu, mwumve yuko niburi mugize impuhwe, mugiriye impuhwe igihugu. Erega igihugu kitarosa abantu bafise impuhwe nticoshobora gukira, ntivyokunda. Icambere nagomba wewe uri kuranyumviriza ubanze ukurikirane ururirimbo jewe naragumvirije, ndagumviriza incuro nyinshi cyane, nawe nikugumviriza. Ni ururirimbo rwaririmbwe n'impunzi ziri muri Tanzania. Ndagusabe ubanga amatwi wumvirize ijambo kwijambo. Guhera mu mwaka wa za 62 gushika uyu munsi turacakikiriye agahinda. Jewe navutse mu za 90 kandi kuva nkihumuye amaso nabonye ivyotsi gusa. Twarirukanze mu ijoro atanu turato twambaye mu mabarabara y'umukungugu, twumva induru zisamirana hakurya. Twarashitse Mutabira kwibwira duti nkumbure hoba naha, ariko naho nyene twasanze imibabaro nka yayindi nyene, nkaho wamenga twahungiye mu ntambara. Mu 62 sokuru yarirukanze gushika naho amaguru akongatara. Uru rugendo ntirugira iherezo, kuva mu 90 jewe ndacari nyambukira. Ingaruka z'intambara zararitse mu mutima wanje. Mwami Imana, nabari wewe wikorera. Guhera nkivutse n'intambara gusa, narabaye Mutabira none ubu ngeze Nyarugusu. Amazi arasamburwa bigatuma imitima yacu ishishikara kuremba. Naho nkiri muzima ariko ndacitwa impunzi z'abarundi batagira agaciro. Guhera nkivutse n'intambara gusa, guhera za Mutabira kwari ugutotezwa. Ibitubako ngaho Nyarugusu naho nagahomera bunwa, kuko twuzuye inguma umubiri no mu mutima. Naho nkiri muzima ariko ndacitwa impunzi z'abarundi batagira agaciro. Mutabira twarasamburiwe ko amazu turaboroga. None no ngaho Nyarugusu bya bindi nyene byabandanije kutubako, ntavyo kuruhuka. Iyi si yaduhinduye impunzi burundu, kuko nta mpinduka na gato. Ni kwa kundi nyene. Mutabira twarara hasi
imvura iguye kwari uguharura ibinogo yasize amaje twumva mu ijoro kwari ukugenda mazima yongwe kw'abantu kandi ntaco wabaza kubanyingishiriza ku mutima ico twabwirwa yarigenda handi imodoka ziruzuye twariyusha iryosozi dushira intekera ku mutwe dushitse Nyarugusu duti nkumbure hoba naha ariko naha ni kwa kundi nyene inzu n'izivyondo kandi uryamana ubwoba mu mutima ko mu gitondo zikubitwa ubuhiri ehe ndasaziye ku nzira kandi no mumva nzoguma ndinyambukira kuko n'urusisugi wacu guhera nkivutse n'intambara gusa narabaye mutabira none ubu ngeze Nyarugusu amazu arasamburwa bigatuma imitima yacu ishishikara kuremba naho nkiri muzima ariko ndacitwa impunzi z'abarundi batagira agaciro guhera nkivutse n'intambara gusa guhera za mutabira twaratotejwe ibituba kw'Inyarugusu hoho nagahomera bunwa kuko twuzuye inguma ku mubiri no mu mutima naho nkiri muzima ariko ndacitwa impunzi z'abarundi batagira agaciro imutabira twarasamburiwe k'amazu turaboroga ehe none no ngaho Inyarugusu bya bindi nyene byabandanije kutubako ntabyo kuruhuka iyi si yaduhinduye impunzi burundu kuko nta mpinduka na gato ni kwa kundi nyene nzobaho gute ntamenya agahombo nagize mbega hoho ni ryari nzokwizera ko ejo hazoba hatekanye imyaka ibaye myinshi kandi turasaziye ku mirongo dufise ibituranga byinshi ariko ntitugira iwacu abana barara hanze twese dukubitirwa hamwe n'imvura bene ikizuba nta mfashanyo n'imwe turonka nta n'ubuvuzi kiretse kwambikwa ibara twamira mu miborogo yewe buhungiro we uzohera ryari ariko we buhungiro guhera nkivutse n'intambara gusa narabaye mutabira none ubu ngeze Inyarugusu amazu arasamburwa bigatuma imitima yacu ishishikara kuremba naho uyu munsi ndi muzima ariko ndacitwa impunzi z'abarundi batagira agaciro guhera nkivutse n'intambara gusa guhera za mutabira twaratotejwe ibituba k'Inyarugusu hoho nagahomera bunwa kuko twuzuye inguma ku mubiri no mu mutima naho nkiri muzima ariko ndacitwa impunzi z'abarundi batagira agaciro imutabira twarasamburiwe kw'amazu turaboroga ehe none ni Nyarugusu bya bindi nyene byabandanije kutubako ntabyo kuruhuka iyi si yaduhinduye impunzi burundu kuko nta mpinduka na gato ni kwa kundi nyene guhera nkivutse n'intambara gusa nabaye mutabira none ubu ngeze Nyarugusu amazu arasamburwa bigatuma imitima yacu ishishikara kuremba naho nkiri muzima
ariko ndacitwa impunzi z'abarundi batagira agaciro. Voilà, bahejeje kuyumviriza aya majambo 6. Irya mbere, turi impunzi z'abarundi zitagira agaciro. Nta mpunzi igira agaciro. Noneho bogira agaciro gute? N'utuzu babamwo batubabomorerako. Ahandi hoho vyofuma, ariko muri Tanzania murazi nyene bimeze. Ijambo rigira kabiri baravuga bati twuzuye inguma ku mubiri no ku mutima. Abarundi barakomeretse ku mibiri, ariko ku mibiri hoho nibisanzwe. Ikintu gikomeretse umutima nico kibi cyane gose. Mu vy'ukuri izi nguma zo ku mubiri no ku mutima zirakwiye gukira mu Barundi. Mbega ni bande bazozikiza? Abo bantu bazohaguruka bati turifuza yuko izi nguma Abarundi bagendanye iyi myaka yose zikira. Wowe uri muri bo? Wowe uri muri abo bantu bavuga bati je ngomba njigihira ukuri gushika yaho izi nguma Abarundi bafise zikira? Ijambo rigira gatatu ni jambo ryuko ababo bagenda mazima yongo, ababo babugwa irengero, hanyuma nabo ntihagira ico bavuga nyene bakaguma ngaho kuko uvuze no kukwica baca bakwica. Aka rero n'agahinda gakomeye, agahinda ko kubura wawe, ntumuririre, ntumugandarire. Iyo ntuntu murumva yuko ikomeye. Ubwa kane urumva yuko bafise intuntu yuko basaziye mu buhungiro. Niyumvire namwe umuntu agiye mu buhungiro ari umwana ubu akabaza afise imvi. Dufatiye kuri bimwe umukuru w'igihugu yavuga ko hagati y'imyaka 18 n'imyaka 45 umuntu abataca kivamwo abazari uzosega gusa, murumva yuko amazi azariko ararenga inkombe. Mwiyumvire rero ku bantu ibihumbi birenga 200 bariko baricuza nk'uko. Ntaco vyokubwira wowe uri kuranyumviriza. Ubwa gatanu baravuga bati dufise ibituranga vyinshi ariko ntitugira iwacu. Iri jambo muraryumvaga yemwe? Ni kuvuga ngo ingabo zitagira umutware, bameze nk'imfuvyi. Bo Yesu aravye abo bantu, waravye iryo shengero, akabona ingene bari basanzaye, akabona ingene bari barushe, warabona yuko bari nk'ingabo zitagira umutware, bo bari nk'intama zitagira umwungere imutera akagongo. Nawe uri kuranyumviriza iri jambo ntaco rikubwiye? Kubera ko Abarundi ibihumbi nk'ibi vyose bobaho nk'abatagira iwabo. Ubwa gatandatu baratera kamo ku mubabaro bavuga bati ewe buhungiro we uzohera ryari? Iyumvire nawe, ewe buhungiro we uzohera ryari ku Barundi? Abarundi turiko turavuga b'impunzi se bari muri Tanzania gusa. Oya, aba baririmbye akaririmbo n'abari muri Tanzania, ariko barakaririmbiye n'abandi, barakaririmbiye impunzi ziri muri Kongo, impunzi ziri mu Buganda, impunzi ziri muri mu Rwanda, ziri muri Zambia, ziri Buraya, ziri muri Amerika n'ahandi mu mihingo itandukanye y'isi. Iyumvire nawe, kubera iki ibintu biguma biba ku Barundi? Harakenewe urunganwe rw'Abarundi bavuga bati ibi bintu bihagararire ngaha. Kizire ko hari umurundi asubira kwitwa impunzi. Mbega woba uri muwoshigikira ico ciyumviro? Kunama uno munsi turabira hamwe ibijanye n'Abarundi baguma bahurumbira ibihugu byo hanze kurondera ubuzima. Abo bagenda abenshi n'ugwaruka, harimwo incabwenge, abakozi ba leta, eka n'imice myinshi y'Abarundi kandi iva mu mihingo itandukanye. N'ubu baguma bakinjura baja gupagasa mu makungu, haba muri Afrika, Aziya n'ahandi. Kunama uno munsi reka duhagarare ku ncabwenge
z'abigisha baguma bagenda ku bwinshi ibiriko bitera amakenga kuko haba mu mashuri mato mato ayisumbuye eka na za kaminuza haraboneka abarezi bariko bahurumbira ibihugu byo hanze aho baja kurondera akaruta kandi uko guhurumbira hanze kw'abarezi birahungabanya igisata c'indero mu Burundi ibiriko bitera ikibazo ku basanzwe bajejwe indero kuko kugeza n'ubu nta biharuro nyezina birashigwa ahabona byabo baguma bagenda hano rero umuntu yo kwibaza ibitari bike mbe uno musi ikibazo kijanye n'abigisha bata akazi coba cifashe gute nibiki bituma abantu bariya bashima guta akazi bagahurumbira amahanga abo bagenda mbe bo bariko barasubirizwa no musi gisata c'indero coba gifashwe gute kazoza katubikiye iki mu bijanye n'indero mbe uko kubura incabwenge ntibishobora gutuma igihugu kiguma mu bukene kirimwo ubuyobozi bw'ishure shingiro rya Buhogwa muri komine Muramvya intara ya Gitega bwifatikanije na komite nshingwashure burarondeza umwigisha witwa Butoyi Pascal ku nimero ndangamukozi 14,875 yataye akazi kuva ku igenekerezo rya 31 ukwezi kw'icumi umwaka turangije akasabwa gutonda ku kazi atarenze kwigenekerezo rya 4 ukwezi kwa Ruhuhuma uno mwaka yacisa 1:30 za gatondo na nyuma y'iryo genekerezo akazofatwa nk'uwataye akazi kamenyeshejwe n'umuyobozi w'ishure shingiro rya Buhogwa Mpawenimana Richard. Ubuyobozi bwa lise Nyankanda mu ntara ya Buhumuza komine Ruyigi zone bwagiriza uratumye ko Nshimirimana Jean Claude ku nimero ndangamukozi 19,857,21 ajejwe ivyigwa kuri iryo shure ko batonda ku kazi kuva cyumva nino tangazo atarenze igenekezo rya 6 kwezi kwa Ruhuhuma uno mwaka ubwo ubuyobozi bwabusavye bushimitse ko atokwirengagiza iryo sango naho harenze akazofatwa nk'uwataye akazi nabo kumvira itangazo muzi akabasabwe iguca abimumenyesha bikamenyeshejwe n'umuyobozi w'ishure rya lise Nyankanda Nibona Joash. Ishirahamwe PSG rirarangisha abakozi 10 yaribo Vyizigiro Joseph ku nimero ndangamukozi 20 510 Irambona Melake nimero ndangamukozi 293 Iradukunda Fabrice nimero ndangamukozi 18,743 Ubutwari Fridore 20 242 Dushime Jean Dozier ndangamukozi 2,376 andi kuri yo nestori ndangamukozi 15,25 Ndagijimana Elifaz nimero ndangamukozi 19,677 Nengurutse Kaniziusi nimero ndangamukozi 2,244 Ngabirano Emery nimero ndangamukozi 18,990 icyenda n'umunani Nizeye Donatien nimero ndangamukozi 18,514 na Tuyisenge Elize nimero ndangamukozi 17,942 bose bakaba bataye akazi. Ishirahamwe rikaba risaze rishimitse ko abo bakozi baryo ako batonda ku kazi ku cicaro gikuru caryo hatarenze igenekerezo rya 9 ukwezi kwa Ruhuma uno mwaka harenze igenekerezo bakazofatwa nk'abataye akazi kandi kazoca rifata ingingo zijanye n'amategeko agenga akazi n'abakozi n'abumvise no tangazo abazi bakaba basabwe guca babibamenyeshe kandi menyeshejwe n'ubuyobozi bukuru bwa PSG. Ubuyobozi bw'ishure ryisumbuye rya Matara lise kominale Matara riri muri komine Vibaga intara ya Bujumbura bararangisha umwigisha Nzambimana Isidore nimero ndangamukozi 17,33,79 yahora akorera kuri iryo shure nyene ko ategerezwa gutonda ku kazi atarenze ku munsi wa mbere
igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa ruhuhuma uno mwaka. Harenze iryo genekerezo akazofatwa nk'uwataye akazi. Bakaba basavye bashimitse ko uwo kumva itangazamuzi n'uwo wese umubona ako yoca abimumenyesha. Kamenyeshejwe n'umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya Matara barutwa nayo Etienne. Ubuyobozi bukuru bwa radio na televiziyo y'Uburundi FTNB uratumye ku mukozi wabwo Manirakiza Eric akorera mu gisata c'ubuhinga Imanga, akaba adatonda ku kazi kuva ku igenekerezo rya 11 ukwezi kwa 0 uno mwaka ko kuyotira gusubira ku kazi acumva rino tangazo. Narenze igenekerezo rya 4 ukwezi kwa ruhuma uno mwaka igihe cy'isaha 1:09 z'agatondo atarasubira ku kazi akazofatwa mu wagahevye. Akazocafatwa ingingo zifatirwa uwahevye akazi hisunzwe amategeko y'akazi n'agenga radio na televiziyo y'Uburundi. Ubuyobozi bukuru bwa radio na televiziyo y'Uburundi bukabusavye bumvise itangazo wese amuzi uwo mukozi Manirakiza Eric ako yoca abimumenyeshe. Kamenyeshejwe n'umuyobozi mukuru wa radio na televiziyo y'Uburundi Faustin Ndayizeye. Ubuyobozi bukuru bwa radio na televiziyo y'Uburundi FTNB buratumye ku mukozi wabwo Nyamurangwa Fani akora mu gisata cy'ibiganiro kuri televiziyo y'Uburundi, akaba adatonda ku kazi kuva igenekerezo rya 19 ukwezi kwa Kigarama umwaka turangije ko yokwihuta gusubira ku kazi acumva rino tangazo. Harenze igenekerezo rya 4 ukwezi kwa ruhuma uno mwaka igihe cy'isaha 1:09 z'igitondo atarasubira ku kazi akazofatwa mu wagahevye. Akazocafatwa ingingo zifatirwa uwahevye akazi hisunzwe amategeko y'akazi n'ayagenga radio na televiziyo y'Uburundi. Ubuyobozi bukuru bwa radio na televiziyo y'Uburundi bukabusavye wumvise itangazo wese azi uwo mukozi Nyamurangwa Fani ako yoca abimumenyesha. Bikamenyeshejwe n'umuyobozi mukuru wa radio na televiziyo y'Uburundi Faustin Ndayizeye. Ubuyobozi bukuru bwa radio na televiziyo y'Uburundi kandi buratumye ko umukozi wabwo Bigirimana Jean-Veni akorera mu gisata cy'ubuhinga bwa none service informatique akaba adatonda ku kazi kuva igenekerezo rya 5 ukwezi kwa 0 uno mwaka ko kuruta gusubira ku kazi acumva rino tangazo. Harenze igenekerezo rya 4 ukwezi kwa ruhuma uno mwaka igihe cy'isaha 1:09 z'igitondo atarasubira ku kazi akazofatwa mu wagahevye. Akazocafatwa ingingo zifatirwa uwahevye akazi hisunzwe amategeko y'akazi n'ayagenga radio na televiziyo y'Uburundi. Ubuyobozi bukuru bwa radio na televiziyo y'Uburundi kabusavye wumvise itangazo wese azi uwo mukozi Bigirimana Jean-Veni ko yoca abimumenyesha. Kamenyeshejwe n'umuyobozi mukuru wa radio na televiziyo y'Uburundi Faustin Ndayizeye. Ubuyobozi bukuru bwa radio na televiziyo y'Uburundi kandi buratumye ku mukozi wabwo Mpunzimana Dieudonné akorera mu gisata cy'ubuhinga Inanzegwe akaba adatonda ku kazi kuva igenekerezo rya 11 ukwezi kwa Kigarama mu mwaka turangije ko yokwihuta gusubira ku kazi acumva iri tangazo. Naharenze igenekerezo rya 4 ukwezi kwa ruhuma uno mwaka igihe cy'isaha 1:09 z'agatondo atarasubira ku kazi akazofatwa mu wagahevye. Akazoca hafatwa ingingo zifatirwa uwahevye akazi hisunzwe amategeko y'akazi n'ayagenga radio na televiziyo y'Uburundi. Ubuyobozi bukuru bwa radio na televiziyo y'Uburundi kabusavye uwumvise itangazo wese azi uwo mukozi Mpunzimana Dieudonné ako yoca abimumenyesha. Kamenyeshejwe n'umuyobozi mukuru wa radio na televiziyo y'Uburundi Faustin Ndayizeye. Ubuyobozi bwa Lycée Musema iri muri komine Matongo intara ya Butanyerera burasavye umwigisha yitwa Acishahayo Felix ari ku nimero ndangamukozi 23 ko yakwihuta gusubira ku kazi atarenze igenekerezo rya 9 ukwezi kwa ruhuma uno mwaka. Naramutse arenze igenekerezo ataratonda ku kazi akazofatwa mu wahevye akazi. Bikabisabwe uwo kubitangazo wese amuzi ko yoca abimumenyesha. Kamenyeshejwe n'umuyobozi wa Lycée Musema ku bwayo Ponsien. Ubuyobozi
ry'ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana ry'abasirikare sekademe buri n'iteka ntangere ryo kurangisha umukozi waryo ariwe Nduwimana Jean-Marie Vianney inimero y'akazi CE ubusa 252 yakorera mu ishami ajya mu Cibitoke yataye akazi kuva ku igenekezo rya 19 kwezi kwa 0 uno mwaka yagiye atamvo ashikirije ubwo buyobozi bukaba busavye ko yogaruka ku kazi bitarenze igenekezo rya 19 kwezi kwa 0 uno mwaka ico kiringo giheze akazofatwa nk'uwataye akazi maze akaba asabwe kandi ko uwo wese yomumenya ako yomushikiriza iri itangazo ubuyobozi bukuru bikamenyeshejwe n'ubuyobozi mukuru wa Sekademi Iradukunda Jean-Marie Lieutenant Colonel. Uko kwezi kwa mbere bari babahaye baca barayabakata kuko abasirikare barose tuba turose. Yego muraba mugasubira mukatuvugira nkuko mwari mwatuvugiye bwa mbere. Yego kandi mwarakoze kuba mwaratuvugiye hamwe nyene abashefu badutwara nabo baguma badufukama mu nda baguma badufukamako. Yego murakoze muraba ko n'abasirikare benshi bariko bigira ku bwinshi kuko umushahara ni mukeyi n'amabati yarazimvye usanga n'impuzu zarazimvye ugasanga bahemvye umuntu amafaranga atagura n'ipantaro utunze umuryango aho uba upanze ugasanga biragoye kugironka yo kuriha inzu. Yego mwaramuka tuvugira bakaraba kwa kandi kantu boshirako. Yego uyu munsi turiko turabona abacamanza n'abashikiriza amanza b'intungane kandi baciye ubwenge bariko barava mu rwego rw'ubutungane umurindi munini bahunga agahembo gato. Abasumba bakiba turi ngaha turorera ubusuma gusa gukora ibintu vagabo byo biraba. Nimba mwakurikiranye neza mu bisata vyose vy'igihugu haba mu mashirahamwe y'abigenga haba mu mashirahamwe ya leta abakozi bariko baromoka. Mbega none mwebwe mwibaza yuko igihugu gisambuka gute? Aba bose rero bariko baragenda n'ugwaruka n'abagabo. Mu karorero k'amatangazo yavuzwe ku munsi umwe hari umugore mwumvisemwe. None wowe uri kuranyumviriza ibi bintu ubibaza yuko vyoba bifise ingaruka izahe? Ingaruka zavyo wewe ntizogukorako mu buryo bumwe canke ubundi. Mu bene gihugu bo muri zone Ntega ya komine Kirundo mu ntara ya Butanyerera bavuga ko ingeso y'ubusambanyi yatsindaro mu kibano aho bagiriza abakobwa n'abakenyezi ko aribo bakora cyane iyo ngeso. Baza ku bwishi n'abagore usanga baciye inyuma y'abagabo n'abakenyezi. Yegome nkanje ntafise amafaranga ngo sororere uwo mugabo sigiwe umuronyi cyane bifatanye ngiye kurabana yuko umugabo bandi naho umugore yifitiye amakabara gacamvuna abarengerwa gusumba abandi kubera abagore ubu basigaye ari benshi cyane abakenyezi n'ukuri ubu birakaje mu bagore abantu barenga ibigo cyane cyembona kara abagore uko abagore ubu bararenze. Bwabo bene gihugu bamenyesha ko impamvu nyamukuru ituma abakenyezi bo ku Ntega baja muri izo ngeso zo gushurashura ngo n'ubukene bw'abagabo ngo kuko abenshi usanga babatana n'amazu bakiri bato bakaja kurondera ico rirenza mu yindi mihingo no mu bihugu bibanyi. Urumva umugabo arakubwira ati je ngiye gupagasa umugabo amaze kugenda wewe ukicara ngaho imyaka cyane gahera ugashegereza ko umugabo azoza ukabona nawe ubonye imyaka cyane heza uca wirondera kwawe nta kundi arapfakazi benshi abagabo benshi barahunga kuja i Bugande kubera abagore n'ubu barigize ndase ngama ayo iwacu ku Ntega. Yego bahunga abagore abagabo no dusigaranye bake n'ukuri ni bake n'ubukene bw'abagabo burimo. None yabonye asagirijwe n'ubukene araheza akavuga ati jewe ndabaye ndunguruje
nigira imbere hariya ndabe ko nobanza nkakorera agafaranga ugasanga agacimbiri karimwo abagabo batatu wa mugore arimwo yiryamanye hariya mu nzu 2 3 4 aremera akagusorora kandi ugahita ashaka ugahemukigeze none nk'ahantu twagiye kuzika umuntu ejo bundi tukabona abagabo batandatu mu ngijana na ngaho abagore barimwo baca umugani ngo ibitwenza abana vyiriza abagabo kuzuba. Umuntu yiyumvira yuko ibi bintu vyoba ari bisanzwe sinibaza yuko yoba afise ubwenge bukwiye. Igihugu c'u Burundi gisigaremwe abagore gusa, sida iriko yiyongera ku muvuduko wo hejuru, ariko none vy'ukuri wowe uriko uranyumviriza nta n'agatima gatera ibi bintu ntibigutera ikigongwe. Abakenyezi n'abigeme bakaja gukora mu bihugu by'Abarabu, ariko kandi wibagira ko abasore aribo barongora. Turagusavye Mukama nabo ubarose ubuzi mu bihugu bitandukanye kugira ngo ntibazosaze batarongoye. Eheraba Mukama, bamwe bariko barakwiza imyaka 40, abandi barabivuyemwo. Abavyeyi babo nabo bafise intuntu n'agahinda ko bagiye gusaza batabonye abuzukuru. Turabigusavye Mukama. Ibi ntasho bikubwiye. Bamwe bariko barashikana imyaka 40, ya myaka umukuru w'igihugu yavuga ngiye bariko barayishikana atacu barimarira batarashinga imiryango. Aho ingaruka mbi ziba hehe mu miryango? Abavyeyi bafise abana b'abakobwa baratuntuye, none ibi biraba umugambwe n'abasenere n'abaporona n'abaforodebu. Abasenedefitede ngaha ntibarimwo, bobo ntibafise abana. Basi naho wowe uri umusenedefitede yiyemera, ibi bintu wewe ntibigukorako mu buryo bumwe canke ubundi. Twavuze duti ikicigwa nico kwipima. Umuntu atagira impuhwe kubera ibi bintu biriko biraba ku Burundi azoba ata mutima afise, azoba atakigira ubuntu. None ibi bintu ku bwawe vyobandanya nko mu myaka 5 iri imbere, Uburundi buzoba bugezehe? Ku bwawe wiyumvira ko vyoba bimeze gute? Abo bagenda ntimuhave mwiyumvira ko bashika bamererwa neza, ntimuhave mwiyumvira yuko bashika bayora amahera, bashika babaho nk'abaja, bashika bakoreshwa nk'abaja. Mugabo bakavuga bati hako tuguma mu Burundi, hako tuguma mu vyo twatubayemo, reka dupfume twemera tubabaja. Bisigura yuko ubuja buri mu Burundi usumba ubundi bwose. Hanyuma bene data bari ku butegetsi aho kwimba mu mizi ngo barabe kiriko kiratuma ibintu biba bagitorera inyishu, reka mwumve ingene biyumvira gutora inyishu zaya magorwa Uburundi buriko buracamo. Abagore ni beshi kusumbya abagabo. Mugabo tubipanze neza bakiyemera. Bashaka kuvuga je nta mugabo nzoronka. Ibi birashoboka. Ukuze ukavuga uti nzovyara umwana umwe nzorera. Umwe Yega n'ibindi bihugu barabigize. Nagiye abavuga ati abantu barize mugabo abagabo kubera bakenye, akavuga ati je sinba ko umugore wa kabiri wa gatatu nzovyara umwana umwe kinimenya. Ega abana baharwa ku mugore, baharwa ku bagabo. Umwe aravuga ati muwayene y'abana ni 6 ku mugore umwe mu Burundi. Ntibarwe mu bagabo ni tutere
ntabyo ibyo bimenya mugabo baharurira ku mugore urumva rero naho hozamo iyo vision iyo mbono ati umukobwa abonye yakuze agakura gose akavuga ati genzo ava muri umugabo nabyara umwana umwe basi ntazo muhamba nikara sivyo none akiberaho akwiyumvira bati dukora ikintu cotuma izi nguvu ziriko ziraja hanze iyi misore iriko iraja hanze aba bagabo bariko baraja hanze izi nguvu zigaruke mu gihugu zikorera igihugu zubaka igihugu hanyuma abo bagore canke abo bakobwa baronke abagabo ivyo murumva yuko bo batavyiyumvira ko na gatoya bobo murumva ivyo bariko baravuga iyi nyishu ibi uyu muntu ariko aravuga wewe nk'umuvyeyi biragushitse ku mutima iki ciyumviro wumva ugishigikiye nimba ufise nk'abana b'abakobwa 4 canke 5 aha vy'ukuri urumva ushigikiye iki ciyumviro nimba uri umusenedefitede yiyemera ufise abana b'abakobwa iki ciyumviro uragishigikiye urumva yuko ari wowe umuti urama mu kugaruza umunezero satani yanyaze abarundi canke wewe nk'umusenedefitede ibintu biriko biraba ku gihugu wewe urikuramwo wewe ntibikuraba uravuga uti ibi ni biraba abatari muri senedefitede biraba abaporona biraba abasenere biraba abafrodebu voilà biraba abandi twebwe ntibituraba ni kuvuga hako dutora inyishu z'ibi bibazo wumva ku bwawe vyofuma bibandanya uko we nk'umusenedefitede uri kuranyumviriza nta ngaruka mbi vy'ukuri bikugirako murundi kazi uri kuranyumviriza turiko turipima kugira ngo turabe yuko omwe tugifise umutima w'impuhwe canke ko twumaganye imitima yacu isigaye ari nk'ibiti vyemere nivyo abarundi babayeho mu buja nta mwana ati ibi bintu bizodukwegera mu buja ngo tera iyo sema ico gihugu ni muri Vietnam wano kumukorera abandi bantu wevye bimeze gute ico gihugu urakora uri nzuro nka 5 10 20 bagaca baza kuyatwara twaze kuronderera abagore bacu n'abana n'imiryango twaze kurondera abazambi aho hameze gute tuzobakora kugeza ryari uzomva ngo ngabo ngo yugara ngaho baratse bagufasa amakofe mugasyo urisema kini 20 ukongera ugasubira kwiduka izo baze kandi bakongera bakakutora aho hantu wewe ubuhabona gute jewe sinzogaruka ko nyine ndandetse muri groupe sinzogaruka Zambia je nta kintu na kimwe ndasize byose ndarakubuye umwana wawe ari muri Zambia umugabo wawe ari muri Zambia voilà mwene wanyu ari muri Zambia inshuti yawe iri muri Zambia none ibi bintu biriko birabashikira abarundi bari muri Zambia we vy'ukuri birakuryohera aha vy'ukuri ntibigukora ku mutima basi umwana wawe ntari muri Zambia ari mu Buganda. Africa, they are not supposed to be treated like this. These are Africans, even if they are coming from Rwanda, even if they are coming from... The reason why I'm advancing that, or to show limit... So that Bantege, you know mwami yampuride. Oyo mwakubulira neba no. Ori muna Uganda. Ori umurundi. Umaze hano nayigo Ruganda ruri. Anya nindu tumva ikirimi ndimo gukoresha. Nindu tumva ikiganda. Mwese naba ngaba umuturuka hehe Burundi mwese babakuri Burundi muri izana se cyangwa bajaye bakabakuri Burundi bakabazana hano turizana none se uyu nguyu umuntu washobora kubabona gute ajya iriya mu settlement akabavanayo kuko niba mwese muri abarundi aba yarababonye gute mwese kuba muri muturuka Burundi kandi akababona abakura hehe mbese
bishobotse hakaza umuntu umwe arashobora gutuma ko mugenzi we bivanye nuko bashaka umurimo. So haba haraje nk'umwe cyangwa babiri akongera agatuma iwabo bakazana abandi bantu. So nukuvuga bari aha benshi ntabwo ari abantu b'i Bugande. Mwese murara muri ubu. None se mufite toilet aha ngaha? Ziri hehe aho mujya kwifasha? Iriya niyo toilet yanyu mwese nk'uko muri aha mukoresha ako kantu gusa kangana gutyo mwese. Honorable Minister, ndaba toilet y'abana abantu bonanga bo barababona. My God, this is painful. These are things I do not want to even see. This is terrible. What kind of life is this? There is a big... Ati ibintu n'ibintu bibabaje gose. Abana ba Afrika bariko barabaho ubuzima nk'ubu. Ati ibi bintu jewe n'ibintu ntagomba kubona. Ati ubuzima bariko barabamwo n'ubuzima buki. Voilà. Iri jambo muracyumvaga yemwe? Ubuzima abana b'u Burundi bariko baracamwo, bariko barabamwo n'ubuzima ki? Babantu bariko baragenda, babantu bariko baratemaguza, bariko baja muri ubu buzima. Abari mu mugambo uri ku butegetsi, bobo ibi ntibiriko birabashikira. Uri umuvyeyi yavyaye, ukabona umwana wawe abayeho muri ubu buzima. Vyo kuryohera vy'ukuri. They concentrate them according to the way. Haguruka nkubazi. Iki ngiki nacyo mukiraramo se nangwa naho babika nk'ibikoresho mukoresha. Bamwe barakiraramo, hari abararamo bakararamo n'ibikoresho. Umuhararamo nk'abangahe se? Hararayo bakebeshi ntibashimye kuba mwigenzi kubera byabisabwa ko duhurira hamwe twaciye dushima kuza kubanga. So uyu muntu bakoresha niwo wabubakiye ububuzu cyangwa murabwiyubakira? Babahereza ibipapuro mukiyubakira cyangwa ibipapuro nabyo ni ibyanyu? Ni ibyabo. Babaha ibipapuro mwe mukubaka. You see, they are saying these things, they are the ones that build these things themselves. They give them these tundubare and they build themselves. It is not even the effort of the investor who does this. It is these people who do this for themselves. Now, for sure, where are we going? It is so painful. This is painful, Honorable Minister. These are things I don't want to see me myself. It's good we can. This is why this gentleman has always refused us to visit this land. He didn't want us to see such things. This is actually kino kigende mu ba human rights. Ati ibintu birababaje cyane ukuntu guhungabanya gateka kazi na muntu. Ati mbere ibi nibije mu minwe yabajejwe gateka kazi na muntu. Aba murumva ingene bimeze? Raba Barundi bemera kubaho muri ubu buzima hako boba mu gihugu cy'u Burundi. Voilà. Aba Faransa baravuze ngo entre les deux mots il faut choisir le moindre. Hako boba mu Burundi, hako bogorerwa mu Burundi bafuma bemera kugorerwa mu bindi bihugu. Hoho njanye biragendeka gusumba mu gihugu. Ibi bica biguha igicapo c'ubuzima bw'abari mu gihugu. Voilà. Igicapo c'ubuzima bw'ugwaruka rukiri mu gihugu. Aho rero ni mu Buganda. Reka tuje muri Tanzania naho urabe. Watu hawa baada ya kuhojiwa imebainika kuwa waliingia nchini tarehe 22 mwezi wa 11 mwaka huu kupitia mpaka wa Kabanga ulioko mkoa wa Kagera na waliingia kinyume cha sheria. Wa kwanza anaitwa Nkurunzinza Eloi, huyu ana miaka 38, Muhutu, amedai anaishi eneo linaitwa Muyinga huko Burundi. Wa pili ni Bizimana Asteri, ana miaka 20, ni mkazi wa Muyembe huko Burundi. Wa tatu ni Tanishaga Renova, ni mkazi wa Muyebe Burundi, ana miaka 20. Wa nne ni Yosaba Anatori, huyu ni Muhutu, mkazi wa Muyebe Burundi. Wa tano ni murumva
ikintu kimbabaza kigasubira kikambabaza baca baremeka ko n'ubwoko bwabo. Ibi bintu twobibandanyamwo gushika ryari? Ibi bintu wowe uri kuranyumviriza by'ukuri birakuryohera? By'ukuri ku mutima wawe wumva bimeze gute? Abana b'u Burundi bihumbi n'ibihumbi bariko bomokera muri Tanzania. Tanzania murazi ingene bafata, ibakoresha nk'abacakara. Ngo Yesu abonye ingene bari bamerewe bagira akagongo. Abonye ingene ngo bari bameze nk'intama zitagira umwungere abagirira impuhwe. None wowe nawe ibi bikubwiye iki? Abarundi by'ukuri ubona tubayeho nk'intama zifise umwungere? Wa 13 ni Elias Sinileyemaya, miaka 61, Mkristo Muhutu na mkazi wa Kitega huko Burundi. Wa 14 ndio ambaye aha rero baba bariko baraburiza amakamyo ati mwamihimbira imwe are subira iwanyu. Murabona voilà, ndabira ingene baba bariko barafatwa. Aba n'abana b'u Burundi, aba n'abana b'igihugu. Hii njia ya kupitia Sumbawanga ndiyo njia ambayo ina tatizo nyingi kwa Warundi. Ndio maana kwambia kwamba Watanzania wakisema kwamba Warundi wanausafiri tena wanasafiri bila vitambulisho, ni uongo. Pale Sumbawanga ndo kuna issue ambao sijui kama serikali ya Tanzania wanajua, sijui kama government ya Tanzania wanajua. Watu ambao walituiba, watu ambao wanaiba watu kila siku, wanaibia Warundi ambao kuna nisikiliza. Umeisha yapitia haya mambo ambao Warundi wanapitia wemo kule Tanzania? Andika kwenye comment. Nimeshawaambia mimi Kiswahili changu sio kizuri, lakini kikubwa ni kuelewa jambo la msingi. Unanielewa? Mtanzania ambao anajiamini tena ameishaona mambo ambao wanafanyiwa Warundi, ambao anajua kwamba Warundi wanateketezwa pale, yani wanawachukulia vibaya. Hata mtu ambao kana kitambulisho utakutana anaonekana kama ni mwizi au ameingia na vitu vingi au ameingia kwenye wao. Unanielewa? Sisi hatugombani, lakini mambo ambao mnafanyia Warundi yote yanaandikiwa somewhere. Unanielewa? Tunayaandika kila kitu ambacho kinachoendelea. Msione tulishakuwa yani relax. Sio kama hatuna mdomo wa kusema. Tuna vingi ambavyo tunaweza kusema kwenye na nyie, lakini hatuna muda. Tuko muri make uyu ariko aravuga amabi Abarundi bakorerwa bashitse muri Tanzania. Waba uri kurahakora, waba uri kurarengana, ni kuvuga ngo bafatwa nabi cyane n'Abatanzania. None ibi byo kuryohera uri umuvyeyi, ibi byo kuryohera ufise umuvukanyi uzi neza yuko yaciye muri Tanzania canke yagiye muri Tanzania. Ibi byo kuryohera ufise umuryango, so wanyu, mwene wanyu, ukumva yafashwe nabi nkuko, byo kuryohera yamara. Reka tuje Dubai naho turabe. Where you from? From Burundi. Burundi? Yes, Burundi country. Okay. Yeah. So how long have you been here? How many years? 1 year? Yes. What's your name? Shadrach. Shadrach? Yes. What do you work? Garage. Garage? Yes. All okay? Yes, good. Any complaint? No good. Why not good? What happened? No, to work 1 day, 2 months, yeah. Don't worry. Work hard. Things will be all right. Yeah. Okay? Thank you. How do you manage your food? License. How do you manage your food? Do you cook? How do you manage your food? I'm cooking license and chicken. Yeah. When are you going to invite me? Will you invite me with you? How's family? Family. Family? My country? Yes. Yeah, too much.
three brother and 3 sister. God bless them. Yes, thank you. Too much. Don't worry, don't worry. I have a small gift for you. Allah has sent. Okay, will you accept it? What's up? A gift, small gift from Allah. Okay, thank you. Will you accept? Hmm? You will accept? What? Can you accept that? Small gift from Allah. Small. Gift, present. You give. Yeah, gift. You give. Yeah. Yes, give. Please take this. This is good food. Take this. Icyo mwamenye coco abari Dubai nabo nyene ntiborohewe. Nivyo hashobora kuba hariho bakeya bagenda bakoroherwa bo ivyo bibaho nta exception ntizibura mugabo abenshi bagiye ntiboroherwa na gatoya. Ndi ku kazi nintaha ndashaka nze kuguha amakuru ya Dubai abariyo ayo bagowe kuko naje niho ndi kandi ndabibamwo. Yes, thank you. No, my pleasure. Thank you for much. Say Allah. Say thank God. Yes, thank you. All right? Take care of yourself. God bless you. God bless your country. God bless your parents, your family. Yes, thank you. Take care of yourself. Nice to meet you. Yes, thank you very much. Sorry to disturb you. Yes, no. Take care, man. God bless you. Aha turiko tubibona kumwega yemwe. Aha rero n'abari Buraya, abagenda Buraya ntimwiyaze ngo bashika boroherwa ngo hari Buraya hoho ngo urumva ngo ibintu bimeze neza. Ntimwibaza yuko bashika boroherwa. Kubi Buraya utararonka impapuro naho nyene ubaho nabi cyane. Hariho abajene benshi babayeho nabi batararonka impapuro. None ibi bintu tubyumva kumwe. Wewe nta kagongo bigutera. Wowe uri muri bamwe bavuga ngo mu Burundi ibintu bimeze neza, wara amahoro ni yose. Wowe none ku bwawe ibi bintu wumva ari amahoro? Umujene umwe twaraganiye. Ndamubaza nti jewe ibi bintu mvuga buri mwoba muvyumva, mwoba mubitahura. Arambwira ati burya mwigisha ivyigwa mutanga utobitahura nibaza ko atoba ari mu gihugu canke ngo agire n'igisanira kiri mu gihugu. Umuntu yumva canke abona ko mu Burundi hari amahoro akumva ko yohanezererwa no kwa shetani agiyeyo yozoshika aba umutegetsi waho kuko azoba yaramenyereye ubuzima bwa gihonomo. Aka kantu murakumvise? Namubwiye nti nyene yoshika ronka amapete. Aca aravuga ati ashikiye kuri rito kw'ipete rito yoba majoro kuko ushimye ubuzima tubayemwo mu gihugu ukumva kubwishimiye ivyiza vyoba vyahindutse ibibi, aho naho twoba twibereye kwa shetani. Naramubwiye nti mpore mwana wa mama. Aca anyishura ati iciza nuguhunga igihugu tukazogaruka abo batama bariko batujana kure habi barikebanuye barengutse ibukama hari urungano rushasha, new generation. Murumva yuko urwaruka, murumva yuko umujene abona yuko ingorane zose ziriko ziterwa nabo batama bigungira ko canke biyegeraniriza ko vyose vyofashije urwaruka. Urwaruka ruriko ruramererwa nabi kubera abo batama. Murumva igicapo urwaruka rusigaye rufise. Ibi nibaza ko atanu wo biharira.
ndamubwira nti oyaye mwana wa mama, nico gituma tuhari kugira ngo duhindure isi ibe nziza gusumba uko twayisanze. Arambwira ati mwigisha, atari Imana yonyene yo guhindura igihugu cacu, abo batama badakinjuye ntibizoroha, kuko baramunzwe no gukora ibibi, naho hose seka amaraso yuzuye Tanganyika, bobo barahimbagwa. Aravuga ati ikibazo yaba abantu bose tubibona tukavyumva kumwe vyonyarutse, kuko turarushe, ariko usanga ibingira ziyambitse urushato rw'intama zinyegeje mu ntama nyakuri. Nguko uko uwo mujene abona ibiriko birashikira ugwaruka muri rusangi. Mu gusa n'ugusozera iyi kanda, umuntu umwe twaraganiriye niwe yambwiye ati ibi bintu vyose wamuvuga nabibonye mu mpera z'umwaka w'2025. Ati navyiboneshereje n'amaso yanje. Ati ndi mu gihugu kimwe, ico gihugu ntaco mvuze. Ati nagiye gusenga ajya amasengesho aheza umwaka. Ati mu rusengero narimwo rwari urusengero runini cyane. Ati urwo rusengero nasanze rwuzuyemwo ugwaruka, abasore n'abagabo b'abarundi. Ati mu rusengero rumwe rwuzuye rurimwo nk'abantu bashika nk'600, ugasanga abo bose n'abagabo b'abarundi. Voilà, ni misore abagabo b'abarundi, abakobwa canke abagore ari mparugwa. Ati niho naciye nuguruka amaso mbona yuko umunsi umwe tuzokwikangura igihugu c'u Burundi kigaragara ata mugabo n'umwe agisigayemo. Ibi bintu none g'abarundi barundikazi mwumva biryoshe ku gihugu c'u Burundi? Igihugu c'u Burundi kiruhe gisigaremwo abo batama nyene biyubakira ibizu bigirira muri vya bivewiti, tuzohava dusanga aribo bagisigayemwo bonyene. Voilà, imiryango yabo nayo barayirungitse za Amerika, za Canada, hehe mu Bushinwa. Voilà, mwibaza yuko amaherezo azoba yahe? Aba bantu urugwaruka ruriko ruja hanze nk'uku kose. Aha abashitsi iyo bagiye hari aho usanga baciye barongora n'abakobwa canke abagore bo mw'ivyo bihugu bagiyemo. Abigeme bacu bazoca barongorwa nabo batama. Voilà, kandi abo batama murazi neza yuko ubu nibo bafise amahera, nibo usanga bariko barakora n'ibikorwa bigayitse, ugasanga bariko baronona n'abakobwa canke abigeme. Ninde murundi w'umutima vy'ukuri apana ibintu vyo kwigirisha yoryoherwa n'ibi bintu? Hano tugomba kumva yuko kubona akazi ni kimwe, ariko mwumve yuko tugomba kuba ababosi, ahubwo tugasigara duha akazi abanyamahanga badukikije nk'abarundi bakaza gukubura imihanda yacu, abakongomani bakajya boza amatuwarete yacu, kuko tuzaba twabasize kure cyane. Komine Ntahangwa, zone Maramvya, nta kintu na kimwe bamfashe. Narituye abashikiranganji, nta kimwe bamvuyiriyemo, ntagize ubufasha. None ndaranyishe rwose. Ahandi mvuga maze iminsi 3 atakinjira ku munwa. None jewe nimuntabarize, jewe ndaremvye, numva ngiye nshikeyo. Reka ntimuraba abavyeyi, murabe bomfasha, muraba n'ukuri ngeze nabi, merewe nabi cane, nta n'ikintu, nta n'umwe anyirorera ngo ampembure. Banyakubahwa,
icyo nsaba leta n'amakungu bangarukiyeko nta kintu mfise kingarukirako none ngiye banyakubahwa ngira inzara ngira ubugwayi ngira no kubura homba byose binteraniyeko none akazi bari bampaye babwire bakanyake nako ngo nindakarihe ntari Voilà, murumva yuko uyu mutama inzara imugeze habi kandi si we wenyene n'abandi bagifise ingufu barashonje ivyo sakaseseshwa rumuri tuvuze duti inzara iri mu Burundi irindwi umubi hariho ababitahura n'abatabitahura abatabitahura haba hariho imvu zituma batabitahura kumbure kugira ngo ntibabitahure babegamiye babandi ataco babuze babatama babagangesiteri nawe urakarwa n'inzara weruka kumva inzara utondeye igitero ga muhungu hariya none umunsi umwe ibintu bizotwica inzara muhungu ni nyinshi mu bitaro we nk'abantu nk'aba bose batondeye igitero baza ko atari ingorane wewe wotera imbere gute wewe wotera imbere gute kandi ugumutondera igitoro imitahe yose wari kuro umwanya wose worondeye amafaranga utawicaye abya 500 wari kuronka ucubijya ago jewe wabitoye n'uwapfuye naho upfuye ubugowe arige huja mu muriro giye mu muriro naho ibikurikira ntusubira kubibona none tubigenze gute ca twirabira mu ijuru ryoryo ni ryiza nkiya zasi yaze gutonda ngaha owe yahevye arugara porotaye y'abandi ni ngorane turigorewe burefu mu ncamake wowe uri kuranyumviriza aya magorwa abarundi bagowe ntajya ubona ego basi urayirengagiza mbega wewe ntagukora ko mu buryo bumwe canke ubundi naho wowe uri umusenedefitede basi yiyemera wowe ntibigukorako ibi nta ngorane bigutera abatagisimeni babuze igitoro aho wari gukoresha tagisi ata tagisi ziriho wowe nk'umusenedefitede uca ugenda gute ego basi naho wowe ufise inzu upangishije umutagisimeni akaba ari wari umupangayi wawe hageze ku mwisho bica bigenda gute nimba ufise imodoka ego basi ufise imodoka y'itagisi ukoresha umutagisimeni akubwiye ati maze iminsi 3 ntondeye igitoro narakibuze wewe uca wumva umerewe gute vy'ukuri ibi bintu biriko biraba ntibigukora ku mutima canke birawukora ko nyene ukikawusha nyene ukerekana yuko atangorane ziriho kandi ubona yuko ingorane ziriho nimba ubikora uko ibiri ingorane ukerekana yuko atari ingorane ivyo rero nivyo vyishe igihugu nivyo biriko biratembagaza igihugu gushika kuri uru rugero twibukanye iki kintu aba bantu bari muri izi ngorane ni bamwe bari hagati y'imyaka 18 n'imyaka 45 none tubandanije tubahuku nimubona yuko aba bantu biza vyarangiye yuko bashika ku myaka 45 ataco bavuyemo ibintu bimeze uko ndababwira aha muri mu myaka gukora mukazohirahira mugashikana imyaka 45 atacu utariha
utarikorera utwawe uzumenye futi kwa heri nacyo uzovuyemo ibitabo bifite imyaka 50 byose urazoraba iguma ari gusaba gusa umaze kurenza imyaka 45 utarikorera ngo wihe umenye ko uzopfa usaba vyandike uzi ko atarakwita imyaka 45 wayikwije amenye ko babayeho mu gusaba gusa genda muramu uzosanga ku kabari nsomya na jewe ibitabo wa musore rero kiri muto kuva ku myaka 18 gushika ku 45 ni imyaka yo kwiha kwikorera ukazoyimara atacu ukoze ndakubwije ukuri uzosaza usega none muravyemeye kuzosaza musega hari aho nama mvuga ibintu nibyo bamwe bakabona yuko ndi umwansi w'igihugu ariko nta kundi naravyemeye je hari aho nama niyumviye nti none kabasha nokora gute kugira ngo abantu ndabumvishe yuko ibi bintu abategetsi bacu bavuga biba ari ibintu bitagira ishingiro. Imvire nawe avuze ngo hagati y'imyaka 18 n'imyaka 45 gukwija imyaka 45 atacuravamwe sezera ngo vyandike uzopfa usega ngo mwebwe ngaho muri mu myaka yo gukora. Yumvire uri kurakora uri kuragerageza kugira ngo ubesheho umuryango urita ku rutare kugira ngo ukore uri umutagisimeni inzara irakwishe ntugira nayo kurya ugerageza gukora ariko bikanka kubera wabuze igitoro voilà imodokari imaze yinga ryose idakora none gabantu bimana wewe wo kwiteza imbere gute nk'ibi bintu ariko aravuga wo kwiteza imbere gute wo kora gute ntiwumva yuko ya myaka icidodora ata kintu vy'ukuri uravamwo. Aha nibaza yuko muca mubona neza igituma ugwaruka rukomoka. None wo gumubaho mu buzima nk'ubu ibi nta handi hantu biri muce muhambwira kiretse mu Burundi gusa aho abantu birirwa batondeye igitoro kuva mu gitondo gushika ku mugoroba imisi 3 igahera batondeye igitoro nta handi hantu ndavyumva. None wewe vy'ukuri ibintu ntibikora ku mutima ibintu ntaco bikubwiye. Rero turavuga duti barundi kazi dukora ibishoboka vyose kugira ngo ibintu tubihagarike akubikora. Turindiriye bande bazoza kubikora. Twarerekanye neza ingene twobikora mu rugendo rw'1686 turabisigura neza. Ubu turiko turasaba duti ni ibintu vyoroshe cyane. Wewe nikoze ku mutima wewe wumva ufise impuhwe zibiriko biraba mu Burundi voilà nimba vyakoze ku mutima fata link ugende muri iyi chaîne ya WhatsApp utore ushireko ca kimenyetso c'umutima cerekana yuko vyakoze ku mutima aho uzobugize uti nukuri ibi bintu nibigarukire ngaha je nanje mfise uruhara kugira ngo ibi bintu bihagarare. Uzobuvuze uti jewe ndifuza Burundi bw'amatanobuki. None ivyo hari ikintu kigoye kirimwo. Tuvuze duti tuje hamwe amahoro twifuza tuyaronderere hamwe kandi turi kumwe twese birashoboka. Ngo Dawidi ahungira mwisenga rya Adulamu ngo abantu bagendana imyidogo ngo abantu bari mu marushwa ngo abantu bagendana imyenda no kuvuga ngo abantu bari mu madeni ngo bose bamusangayo baraheza bifatanya nawe bagira urunani. Natwe nk'abarundi reka twifatanye dushigikire ukuri voilà ukuri gutsinde turonka amahoro twinjire mu Burundi twipfuza bwa Burundi bw'igihugu c'amata n'ubuki. Barundi kazi tudafashe riske yo gukora ibi bintu kandi biroroshe. Mu yandi majambo tuzoba dufashe riske ikomeye yuko ubuzima bwacu bufutana imyaka yose. Aka kantu murakumvise gayemo tudafashe riske yo kubikora ahubwo tuzoba dufashe riske nini yo kubaho imyaka yose nk'ubuja. Wanze gufata riske mu buzima wakumva akantu karimo riske kose ukagahunga buryo ubushyize
ubuzima bwose muri risk. Ubuzima bwose wabunazemo muri risk. kandi abibutse inyishu y'ibibazo byose biduhanze iroroshe cyane, ni hamwe nyene abarundi dufise ingeso yo gukomantaza imitima. Nabivuze ngitangura, inyishu iroroshe cyane n'umwana wo mu wa mbere, umwana ari muri gardienne arayitahura. Sinumva ukuntu hari umurundi afise ubwenge butonze, ubwenge bukwiye ko atotahura iyi nyishu. Ibigo y'Uburundi ntinanze ndagahanwa, umuti wabyo nawundi atari ikiyago, hamwe mwicara mukaganira uti ibi navyo numva ibi navyo ndavyumva, umwe akarekura n'uwundi akarekura, ijambo rigaheza uwo rikaba umunoni. Vugana ikiyago n'ikindi, kutavugana n'isoko ry'amazimwe, raba muyage muzibukira ivyo bimene, ijambo ririca ritishe naho rigakiza. Vugana ikiyago n'ikindi, vugana ikiyago n'ikindi. Musamirizi nimbonesha kure, iyo abarundi kwari vyiza kuyaga, muvuge muti barundi kazi cyangwa muyagiwe bake, kuko ikiganiro n'umumvikano bivyara amajambere. Arabandika bavyandike, abatore nabo batanga akarorero. Vugana ikiyago n'ikindi, kutavugana n'isoko ry'amazimwe, raba muyage muzibukira ivyo bimene, ijambo ririca ritishe naho rigakiza. Vugana ikiyago n'ikindi, abanyepolitike vugana ikiyago n'ikindi, abadasangiye imigambwe, kutavugana n'isoko ry'amazimwe, raba muyage muzibukira hamwe muyage, ijambo ririca ritishe naho rigakiza. Vugana ikiyago n'ikindi, vugana ikiyago n'ikindi. Voilà, hari umuntu yumva yuko ibibazo Uburundi burimwo vyoba bifise iyindi nyishu atari. Hari umuntu yumva yuko vyoca mu yindi nzira. Iyo nzira arayitwereka twumve yuko twoshobora kuyicamwo kugira ngo tuve muri aka kaga. Ariko iyi nzira, inzira y'ibiganiro niyo nzira y'ukuri, inzira yo gusubiza hamwe, inzira y'ukurekurirana, niyo nzira yonyene ishobora kudushikana ku mahoro, niyo nzira yonyene ishobora kudushikana kwiterambere, niyo nzira yonyene ishobora kudushikana muri ca gihugu c'amata n'ubuki. Ayo mahoro wewe uri kuranyumviriza, wowe yanyotewe, wowe wifuza ko abarundi tubaho muri aya mahoro ndiko ndavuga, wowe wifuza yuko abarundi turekurirana, wowe wifuza yuko abarundi dusubiza hamwe, wowe ufise inyota y'ayo mahoro, wowe wifuza yuko ibi bintu bishikira Uburundi, ibintu wowe uvyipfuriza Uburundi. Nimba uri mu bavyipfuriza Uburundi, fata link ya chaîne ya WhatsApp uyinjiremwo, ushire akamenyetso k'umutima hajya twateguye aho utorera, uzoba uvuze uti jewe ndipfuriza Uburundi amahoro, ndipfuriza Uburundi ugusubiza hamwe, ndipfuriza Uburundi ineza, ndifuza ko Uburundi buba igihugu c'amata n'ubuki, tukava muri zindyane tumazemwo imyaka n'imyaka, abarundi tukaruhuka. Ivyo bintu ukabikora, uzoba ubaye uharanira amahoro, uzoba ubaye ubanguranye, uzoba ufise wa mutima w'uburundi. None abaririmbye aka karirimbo barihenze, baririmbye ikinyoma haba na gato.
abakora ivyo vyose ngo abaharanira amahoro, ngo abafise umutima wo kubanguranya, ngo nibo bazokwitwa abana b'Imana. Reka nanje nce ndagutura aka karirimbo keza cane, akaririmbo k'abafise inyota yo guharanira amahoro n'ubutungane. Yeah.
bazi bati ibiganiro byonyene nivyo bizotuma Burundi butera imbere. Ati turatangazwa n'umuntu yanka ibiganiro kuko nivyo soko giterambere. Kwa patiri naho bati turekuriranire Barundi, twicare hamwe, dusubize hamwe, twige umuti w'ibibazo biduhanze. Ivyo bizotuma tuja muri ca gihugu c'amata n'ubuki. Ubu si uwo muti uramagaye wotuma twinjira muri ca gihugu c'isezerano, ca gihugu c'amata n'ubuki, ca gihugu tutoba tukiba mu buja. Ukundi urugendo rweranda turimwo twifuza yuko rudushikana kuri uyu munsi, aho tuzogwana mu nda nk'abavukanyi, tukavuga duti ibere ryari ryayaze, none turasubije hamwe, reka twubakira Uburundi hamwe. Ijambo ry'Imana hariya muri Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 22 haravuga ngo ariko ntimube abumva ayo majambo gusa, ariko mube abayakora, kuko mutayakoze muba muriko mwibesha. Kwigisha ko kugira ngo twogorore tuve mu bibazo turimwo, dutegerezwa kuganira, voilà, ko dutegerezwa gusubiza hamwe, ni vyiza. Ariko bigumye mu majambo gusa, bigumye mu vyigwa gusa, bigumye muri izi ndirimbo gusa, ntaho vyo dushikana. Vyiza nuko twobikura muri aya majambo, muri izi ndirimbo, tukabishira mu ngiro. Ni muri iyo ntumbero rero guhera uno munsi itariki 4 z'ukwezi kwa kabiri, nagomba ndabasabe ko twotangurana urugendo rweranda rw'amezi 3. Muri ayo mezi 3 sobe turiko twisuzuma, twigaya, twihana, dusaba Imana umutima ugusubiza hamwe, umutima ukwicara hamwe kugira ngo tuganire. Aya mezi 3 n'umwanya mwiza kugira ngo babandi bose banyotewe amahoro, babandi bose bipfuriza Uburundi vya vyiza byose bavuga ngaho, bazobe baronse akanya keza kugutora, akanya keza ko gushirako ca kimenyetso c'umutima, ca kimenyetso cerekana yuko bipfuriza Uburundi amahoro, bipfuriza Uburundi ivyiza, bipfuriza Uburundi ko buba igihugu c'amata n'ubuki. Babandi bifuza yuko ata ntambara yopfa isubiye kuba mu Burundi, babandi bifuza yuko ata Murundi yosubira kwitwa impunzi, babandi bifuza yuko inguvu zose z'incabwenge ziriko ziratwara inyuma y'igihugu zogaruka zikubaka igihugu c'u Burundi, amajambere agashwara Uburundi. Nizera yuko ayo mezi 3 azohera habonetse igitigiri kitari gito c'abantu banyotewe amahoro, abantu bakunda amahoro, abantu batifuriza intambara Uburundi, abantu banyotewe ko Uburundi bwo kogorora. Martin Luther King yaravuze ati abantu bakunda amahoro bategerezwa kwiga, kwitegura canke kwitunganya neza nk'abo bakunda intambara. Voilà, nimba abantu bakunda intambara ubu bariko baritegura bitunganya neza kugira ngo bagwane iyo ntambara, natwe abakunda amahoro, twebwe abantu batifuza yuko igihugu c'u Burundi gisubira kubamwo intambara, abantu batifuza yuko amaraso asubira guseseka mu Burundi, dutegerezwa kwitegura muri ubu buryo, tukaja hamwe, inguvu zacu tukazishira hamwe kugira ngo tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Mu gihe uri umuntu afitiye impuhwe igihugu c'u Burundi, mu gihe ibi bintu byose twavuze byagukoze ku mutima, ico ukora ni iki? Uca ufata ya linki, hanyuma ukayinjiramwo, ugaca ushirako akamenyetso k'umutima vyerekana yuko
utoye amahoro, utoye ko Burundi bwogorora, vyerekana yuko ukunda Burundi. Voilà ikimenyetso c'umutima. Umutima bisigura urukundo. Urwo rukundo nago rufitiye Burundi, urwo rukundo rufitiye abarundi. Ubifuriza neza, wifuza yuko bogorora, wifuza yuko Burundi bwubakwa n'abarundi bose. Reka iki gikorwa tugikorane umutima mwiza, tugikorere hamwe, kuko izi ngorane murabona yuko zidaraba bamwe, ahubwo zidukorako twese. Rero ni ngombwa yuko tuzitorera umuti. Reka twitegure neza, twubake ca kiraro, dushireko amaferabeto akwiye, ntawe uzoducisha mwijisho. Haramananiza ari mwoga yemwe. Reka ndangirize ngaha. Igihugu kizokizwa n'abantu bafise umutima w'impuhwe, abantu bifuza amahoro, abantu bifuza yuko abarundi dusubiza hamwe, abantu bifuza yuko abarundi tubana amahoro, abantu bifuza yuko abarundi dusubira usangira kabisi n'agahiye. Imigani igice ca 29 ku murongo wa mbere haravuga ngo uhanurwa kenshi akagamika izosi azovunagurwa atagira gitabara. Barundikazi, duhanurana kenshi, twerekana kenshi ukuntu twova mu bibazo turimo. Rero ndabasavye mwumve izi mpanuro, kuko tudafashe riske yo gushira aya majambo mu ngiro, tuzoba twemeye gufata riske yo kuba mu buja imyaka yose. Mwebwe mwumvise aya majambo mukayashira ku muzirikanyi, Imana nibampezagirire. Ibigo y'Uburundi ninanze ndagahanwa, umuti wavyo nawundi atari ikiyago, hamwe mwicara mukaganira, uti ibi navyo numva, ibi navyo ndavyumva. Umwe akarekura n'uwundi akarekura, ijambo rigaheza uwo rikaba umunoni. Vugana ikiyago n'ikindi, kutavugana n'isoko ry'amazimwe. Raba muyage muzibukira ivyo bimene, ijambo ririca ritishe naho rigakiza. Vugana ikiyago n'ikindi, vugana ikiyago n'ikindi.